Ku mwanya wa kabiri ntagutindiye w'imodoka rero zihenze mu isi kandi nziza turahasanga Lamborghini Venon. Lamborghini Venon iri ku isoko ihagaze miliyoni 4,500,000 by'amadolari. Iyi modoka ni sport car ikorerwa mu Butaliyani. Iyi modoka yakozwe n'uruganda rwa Lamborghini rwizihiza imyaka 50 rwari rumaze rukora imodoka. Kuri miliyoni 4,500,000 bikaba biyigira imodoka ya kabiri ihenze ku isi, kandi izi modoka zakozwe ari imodoka 9 gusa. Ushaka indi wakigira ku ruganda ugatanga komande, kuko zakozwe ari 9 gusa, ikaba sport car. Iyi modoka y'imiryango 2 gusa, injini yayo ni V12, ikaba ipima toni 1 n'ibiro 500, ikaba inyaruka ku muvuduko wa kilometero 380 ku isaha. Urumva iri mu zinyaruka mu isi.